mu ntumbero yo gushigikira ikigo kireza abana b'imfuvyi Fondation Niyongabo kiri muri zone Maramvya muri komine ya Mutimbuzi, na cane muri kino gihe umwaka w'ishure buca utangura. Ihinguriro ry'umwavu w'ikizungu Fomi ryararonkeje ico kigo kuri no 13 Nyakanga imfashanyo igizwe n'amakaye 1358, amakaramu 750, imatera 10, ibifungurwa bigizwe n'ifu y'ibigori n'ibiharage bingana n'itoni n'inusu hamwe n'imitobe. Mu kigo Fondation Niyongabo bakabashima iyo mfashanyo, bagatera kamo n'abandi babishoboye kugarukira kuri ico kigo kireza abana b'imfuvyi. Ibi rero twebwe biradufasha cyane, tubishima cyane kubera ko bidufasha cyane, kubera ko abana benshi baba baratakaje ibyizigiro. Hariho abo bataba bibaza yuko hariho abantu bakibaha agaciro bivanye n'ibintu bitandukanye babayemwo. Hanyuma iyo babonye umuntu nka mwebwe, umuntu akuze, umuvyeyi wundi aje akaza kifatanya nawe, akamuha ikaye kurya, akamuha ifana, akamuha icararako, akamuha icyo afungura, by'ukuri biradufasha ko umwana ategera bya bindi duha tumubwira ati mwana by'ukuri ni wige ibihe wabayemwo muri kahise bikagutesha ibyizigiro, ntibikagusamaze ubu. Ibi bizofasha muri kazoza, uwo mwana bizomufasha mu kuzogira neza uwundi mwana. Ivyo navyo bizofasha ko abantu baremana bakwana umutima muri community wo gufashanya, hatamana asira ku ishure kubera yuko yabuze ikaye, yabuze ikaramu, yabuze icafunguro. Mwese murafise abana, kurera ntivyoroshe. Icyo twasaba cyambere ni kuzotugumiza ku mutima mu masengesho, hanyuma binashobotse n'undi munsi mukahaca, sinampaka ngo muhaze umugwi wose gutyo naho haca uri umwe, umwana ariruka atije niba muvyeyi twahuye. Ivuga cy'urukundo nacyo kugira karimbi, nagomba kisaba n'abandi bose ko byo babera akarorero. Ishyirahamwe ry'ubudandaji Fomi rikababera akarorero, umwe wese mu byo akora agahanyura ku gatoya, agafasha umwana adashoboye kwifasha kwiga cyane, hanyuma akamuhako kugira ngo bikunde ko ejo twebwe tuko twakura, tuko twasaza, mugati bikunde ko ejo Uburundi bw'ejo byabafise umutima munini cyane ubyibushe wo gukundana. Wanashaka sinampaka ngaha honyene, aho mu wese abaye hirya no hino agira igikorwa cy'urukundo, cyane muri no minsi yo kujya ku ishuri, aho ikaye usanga izinze, aho usanga ari umwana yabuze ikaye yo kujya ku ishuri, aho usanga umuvyeyi yabuze ukuntu agura umwana ishuri, aho usanga umwana atagira abavyeyi ugasanga yabuze ikaye kujya ku ishuri canke uniforme. Rero nagomba ntiyakama abantu bose, mu wese aherereye azagerageze muri periode yo kujya ku ishuri araba akantu na gatoya akora kugira ngo umwana aje ku ishuri. Umuyobozi w'ubudandaji mu ihinguriro Fomi akaba amenyesha ko igikorwa nk'ico kitagiye guhagarara, kuko ari intumbero iryo hinguriro ryihaye yo gufata mu mugongo leta y'u Burundi mu mugambi wo kurera abana b'imfuvyi. Uyu munsi twifuje kandi gukora igikorwa kijanye no gufashanya no gufatana mu nda. Tukaba twaje dutumbera iki kigo Fondation Niyongabo kugira ngo imbere yuko twagura igikorwa tubanze dutangurire mu micungararo yaho duherereye. Iki kigo twacumva mugabo ntitwari bwahashike, kandi abo twagendanye ndibaza yuko tunezerewe cyane. Iyo bariko baravuga ishyirahamwe Fomi bakavuga ibyiza byaryo, bakavuga ikimazi akamaro rifise mu gihugu, ni byiza namwe yuko ishyirahamwe nk'iryo ribahanyurira. Iki gikorwa ntikigarukiye hano, ni programa ishyirahamwe ryihaye gushigikira umugambi w'igihugu kugira ngo ibigo mwene ibi bishike kuri programa vyihaye bibandanye bitera imbere, bishishikare kurerera Uburundi.